bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira kuronka akanya keza nkaka kugira ngo dusengane namwe. Turi mu gihe ciza cyane, twibuka ugucungurwa kwacu, twibuka ingene umwami Imana yatugiriye neza, kuko umwana w'umuntu yari yaratandukanijwe n'Imana. Nta masezerano yari afise yo kubona Imana kubera icaha yakoze, ariko kubw'urukundo rw'Imana, Imana yashyizeho isezerano. Umuntu amaze gukora icaha, Imana yashyizeho isezerano ko muribuka ko Imana yari yabwiye umuntu ati niwajya kuri iki giti nta kabuza uzopfa. Mbega umuntu yapfuye hehe? Umuntu yapfuye mu mpwemu, kuko yagumye agenda mugabo akagenda Imana imubona yarapfuye. Kuko abantu b'Imana ubuzima butari mu Imana nta buzima ubufise, nta buzima ubufise, kuko ikintu kidutandukanya n'ibikoko ni impwemu w'Imana aba mu muntu. Kuko n'ibikoko birabaho, biravyara, ibikoko biraronderera abana bavyo, bigafungurira abana bavyo, ariko ikintu kidutandukanya n'ivyo ni impwemu w'Imana aba mu muntu. Umwe Imana yabwira Adamu ati niwajya kuri iki giti nta kabuza uzopfa. Rero umuntu yabayeho imyaka myinshi apfuye, ariko kubw'urukundo rw'Imana igarukana umuntu mu kibanza ciwe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Itanguriro, turasoma umurongo umwe, igice ca gatatu, dusome umurongo wa 15. Haravuga ngo nzoshira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'uruvyaro rwawe n'urwiwe, ruzokumena umutwe nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Imana idufashe. Urumva umugore murazi ko ari we Satani yaciyeko kugira ngo ajye ku giti, hanyuma murazi ko yaciye hakora umugabo wiwe Adamu arakira ararya, ntiyibuka ko hari ico Imana yavuze, kandi ngo bari kumwe igihe yacamura aracararya aramuha nawe ararya. Hama Imana ije mwitongo nkuko yabigenza, irabaza Adamu turihe? Aravuga ngo twakumvise turahunga. Kuko amaso yabo yaciye abona ibibi. Amaso y'umunyabyaha abona ibibi, ariko amaraso y'umugororotsi abona ivyiza. Haleluya. Ngo atangura kubona ari gusa, kandi kare bagenda ataco bambaye, mugabo nta wabona uwundi ari gusa. Rero aho icaha kije haba ibibi. Hanyuma Imana niho rero yaca imubwira ati byagenze gute? Ngo si wa mugore wampa? Kandi umunsi aboneka yararirimbye, yaravugishijwe, ariko icaha caje abakwagiranye. Abakwagiranye, ariko hari umutima w'Imana, hari urukundo rw'Imana, haba imbabazi. Haleluya. Naho umuntu agwa mwikosa, ubundi aramubwira ati mpore, ejo bizogenda neza, mpore, birashika. Haleluya. Ariko hari icaha abakwagiranye. Hanyuma baza Eva nabo bavuga ngo ni inzoka. Rero Imana yaciye itanga ivuga ijambo rikomeye ngo nzoshira urwanko hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'uruvyaro rwiwe n'urwiwe, ngo ruzokumena umutwe. Aho yavuga nde? Yarashizeho isezerano ko mu nda y'umugore atamibonano y'umugabo n'umugore ibayeho hazovuka umukiza, ari we Yesu Kristo. Haleluya. Ngo uyu azokumena umutwe, ngo ariko nawe ngo azogukomeretsa agatsintsiri. Satani adukomeretsa iminsi yose bantu b'Imana. Imibabaro tugira, intege nke tugira, ingwara tugwara, ibyago duhura nabyo byinshi aba yadukomerekeje, ariko abizeye Kristo ntashobora kubamena umutwe. Mugabo wewe nanje twahawe uburenganzira kumena umutwe umwasi Satani. Haleluya. Reka rero dufatanye dusenge dushimira Imana
haleluya, dushimira Imana ko yatwibutse kuko twese twarabo gupfa. Amasezerano yo kubona Imana twari dufise ko twari twiguye mu mugabane wayo, ariko kubw'urukundo rw'Imana iduha umwana wayo ngo adusubize mu burenganzira bwacu. Mana data rugira byose uri mu ijuru, Mana yera, Mana nziza, ciye bugufi imbere yawe, shima urukundo rwawe n'imbabazi zawe nyinshi zitebanya kuzivuga. Daguteye gutanga umwana wawe umwe w'ikinege Yesu Kristo wari ufise mu ijuru, kandi ijambo ry'Imana rimbwira ko yakunogera, yari umukozi w'umuhanga no mwiremwe ari kumwe nawe, ngo yari umukozi w'umuhanga yakora ibikorwa biguhimbara bikunezera, ariko kubw'urukundo ukunda umuntu uravuga ngo umuntu sinomuheba, umuntu sinomuta, umuntu sinomurekera mu maboko y'umugwanizi, wemera gusakrifya umwana wawe, uramutanga kandi uzi kwaje kubabara, uzi kwaje kubabazwa, ndetse haleluya, hari no mugacamba k'Igetsemane ariko arasenga afise ubwoba, babaye afise agahinda, abantu bose bamutaye, isi yamwubarayeko, ibyago bimugwiriyeko, aravuga ngo data, ngo nibyaba bishoboka iki gikombe kindengane, ariko ntibibuko jewe ndabishaka, ariko bibuko ugomba. Umutima we washaka gucungura umuntu, ariko umubiri uramunanira kubw'intambara zari ku buzima bwiwe, ariko kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe umwongereza inkomezi, yemera kunywera kuri ico gikombe kirura kugira ngo acungure umuntu. Mwami Imana ndaguhaye icubahiro, Mwami Imana ndagushize hejuru, uri gitangaza, ibyo wadukoreye biratangaje. Nta muntu yo kwemera gutanga umwana wiwe ngo apfe nk'uko Kristo yapfuye atari wewe wenyene, kubera urukundo ukunda umuntu, kubera imbabazi ufitiye umwana w'umuntu. Uyu munsi rero turaririmba ishimwe ry'Imana, turegera intebe yawe tutafise ubwoba, ko tuzi neza ko dufise umukunzi mu ijuru, ni Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, aho ari buryo bw'intebe y'Imana, tuvugira tuziguriza buri munsi, nka wa murima yavuga ngo reka kurandura uruzabibu, ngo ahubwo ngo mbandanye kuruvomera, mbandanye kurubagarira no kugira ngo rwame. Yamaturindiriye ko ibyamwa, yamaturindiriye ko duhaguruka, yamaturindiriye ko dukomera, kuko aradukunda. Kristo ntaco atakoze kugira ngo arokore ubugingo bwacu. Mwami Yesu Kristo ndaguninahaza, ndagushize hejuru, uri umwami mwiza, uri umwami yatugiriye neza, n'uyu munsi ntusinzira ntuhunyiza ku bwacu, uri maso, urateramiye ubugingo bwacu kugira ngo umwasi ntatumire bungure. Urukundo rwawe Mwami wanje ndagwirata, imbabazi zawe ndazirata, mbega narinde kugira ngo je nibukwe n'Imana, nkundwe n'Imana. Haleluya, mbega umwana w'umuntu ukwaho umwibuka, umwitwararika, ndetse wase kumugira Imana, kuko turutumana duto. Ivyo byose ubikora kubera agaciro uha umwana w'umuntu. Mana we, reka tugushimagize, reka tukuninahaze, reka tukuririmbire twifatanije n'abamarayika n'abakerubi n'abaserafi mu ijuru, badahengeshanya kugutazira no kukuririmbira bavuga ngo urera, 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 uragororotse. Nanje Mwami Imana nifatanije na bene data bose turiko turasengana kakanya, tuninahaze izina ryawe. Izina ryawe rikwiye gushimwa, rikwiye kuninahazwa kakanya. Mwami Imana, umuntu wese akamenya igikorwa Kristo yakoze Golgotha, akamenya igikorwa Imana yakoze ku bwacu. Ndasenze rero ngo umuco wawe urasira abakiri mu mwiza, bamenye Mwami Imana ko imbabazi wagiriye isi uzozanka azoshika imbere yawe akazotsindwa n'urubanza. Ariko Mwami, kubw'imbabazi zawe turasenga, dusengera batarakumenya, bakwizere, bamenye urukundo rwawe, bamenye imbabazi zawe, bamenye igikorwa Mwami yakoze kugira ngo arokore ubugingo bwawe. Mana ndasenze ngo umuco urasira bakiri mu mwiza. Mwami wanje, Mana yanjye, ndatakambye nciye bugufu, unyumve uri ku ntebe yawe y'icubahiro. Abacu batarakumenya, hari abacu bakiri mu mwiza, ariko ndasenze ngo ukubaho kwawe Mwami Imana kubaganze. Ola sai lebosi etere bonde tay, reka umuco wawe urase, reka ubwiza bwawe butwikire isi, reka ubwiza bwawe butwikire abatarakumenya mukunzi mwiza, kugira ngo umwiza ukugwe ku buzima bwawe. Oh, haleluya. Umuririmbyi niwe yavuze ngo uruwo kwizegwa, uruwo kwizigirwa. Haleluya, uruwo kwizegwa, uruwo kwizigirwa. We ntuhemuka, ntuhemukira abakurondera, ntuhemukira abakwambaza, kuko uratubwira ngo tuguhamagare, turatwitaba, tugutabaza, uradutabara. Rero ndatabaje mukunzi mwiza, utereze inyonga zawe, uraba bazimiriye mu byaha, bazimurugwe nawe mukunzi mwiza.
Data ndagushima kandi ndagukunda, uri umuvyeyi mwiza dukunda, uri umuvyeyi mwiza twitwararika, uri umuvyeyi mwiza tugirira neza buri munsi. Iyi Pasika rero reka izure benshi bajabuke, twese tujabuke. Oh haleluya, kuko Pasika ni nziza, niho twaronkeye agakiza, niho twaronkeye amahoro, niho twitiwe abana. Oh igakera twari bicibwa, nta mazina twagira, ntitwari abana, ariko uyu munsi twahindutse ivyaremwe bishasha, twicaranye na Kristo ahantu ho mwijuru mu Mana, biciye mu bise by'amaraso yiwe. Mwami Yesu ushimagizwe, turagushima, turakuririmbira, turagutazira, wagize neza, uragahezagirwa. Rero Mwami Mana ndagushimiye ko abana bawe Mwami harabagiye guhinduka, bakaguhindukirira kugira ngo bafate inzira nziza, bakugwe muri uyo mwiza. Urakoze, icubahiro cyose kibi cawe, mu izina ry'Umwami wanje Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.